sintahure ingene bwirizwa nk'iri integuro y'ibwirizwa nk'iri yaje mu gifaransa kandi tutora amategeko y'abarundi nabo benshi bazi ikirundi igifaransa cyo bakizi batakizi abose kandi bwashingiro bivuga yuko amategeko aza mu rurimi rw'ikirundi kavuga rero kubwanje iyi nteguro ibwirizwa gusubira inyuma kazoza yanditse mu kirundi akabazo kagira kabiri muri iyi nteguro y'ibashingiro neka neza yuko umukenyezi yashubijwe inyuma nkavuga nti mbega ntimubona neza yuko mu Burundi wa mukenyezi yamasaba ko amira nk'abandi agira uburenganzira nk'ubw'abahungu kuba bamutekeye aja kwitoza ubundi busubiye inyuma kuvyerekana atari akabakenyezi. Aka gatatu ni gisabo nsaba umukuru n'amashinga amateka niko umukuru n'amashinga amateka mwibwa shingiro muri 1954 ku gace ka kabiri kavuga kati umushinga amateka canke umukemuza amateka atora uko avyiyumvira ku giti ciyo. Aha rero mu gitondo kare twabonye yuko abashinga amateka ba CNDD-FDD baje kwigishwa ine baja gutora kandi mwanya ko byanadutebeje gutangura ibikorwa nagira rero nsabe niko mu makuru n'amashinga amateka tuje gutora twanditse vyotuma amakenga hera. Murakoze cyane. Mu byerekeye abamandateri mu byo rusanzwe tumenyereye abamandateri bazwi bagarukira ku mabiro de vote bahije guharura amatora ku mabiro de vote amajwi baca bayarungika mu masesi au niveau communal. Turakeneye ko hoba hari umumandateri yaserukiye abitoje akurikirana yuko ivyo ku mabiro de vote bariko barateranya ku makomine babiteranya nk'uko biri bivuye ngaho bica bibeja kuri sepi au niveau de la province. Naho turakeneye yuko umumandateri aserukira abitoje akurikira amajwi gushika muri province barabe compilation yagizwe na seni ko ariyo bivuye ngaho muri sepi bica bija muri seni. Naho nabitoje turakeneye yuko bagira ijisho ryo kuraba yuko seni iriko iragira compilation iteranya amajwi nk'uko yavuye ku mabiro muri sesi muri sepi gushika muri seni gutyo umwe yovuga ngo yibwe nivyo abigikunda kuko amajwi yarakurikirana kuva hasi gushika hejuru. Abantu bitoje ku giti cyabo nyakwa mushikiranganje ntimubona ko bamwingingiro ukwiri ko umuntu yitoje ku giti ciwe afise ivyumviro vyiwe asubirirwa n'umunyamugambi ataco yamufashije kugira ngo atogwe. Nibona ko ico gihe twa turiko turafavoriza kwa kuntu abantu botungwa n'ibyo batariye kuri. Ico ni kibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri kijanye na kosyo nakigende basa n'abakivuze aho muvuga ko retrantimira kuza ko abantu novuga nti batabishoboye baje mu matora. Je sindakibona uko kuko turiko turaraba les conditions uyo muntu adashikanye aha mwiteko handitse 5% muga constitution ivuga 10% sinzi bavuga ko amahera tuyasubizwa. Simbona umuntu rero uza kwiyavantira azi ko atazoshikana ipurusa zibiri ngo aze gutanga ayo mahera yiwe aze gufina pour gufina. Nkavuga nterera ndabona ko ni motivation mwatanze je novuga nti mu byukuri sanyi dafashe. Ndasigaranya akabazo kamwe ikibazo c'11 bo bavuga cabajijwe umushikiranganje bavuga pour un indépendant au conseil communal le candidat indépendant est considéré comme élu lorsqu'il a obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Nagomba kubaza base légale mwafatiye ko iyi 10% nyakwa mushikiranganje. Murakoze. Ayo n'amakenga hamwe n'ibibazo by'abashinga amateka kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 17 na mukiza umwaka wa 2019 mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Aho rero bariko babishikiriza umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umushinga ntahe Pascal Barandagiye. Bikaba byari byerekeye inyanyugwa kibwirizwa rigenga amatora. Pascal Barandagiye yahavuye abishura. Rero mbereye ku wabajije ubwa mbere
honorable Mireille ikibazo benshi bagiye bagaruka ko cy'urutonde rw'amatora mu majambo make yahagaze ikintu cyitwa vide institutionnel ariko vy'ukuri mu ishu twatanze iryo jambo nta niririmo kuko ikibazo cyari kizwe n'udupoint tubiri A na B kamwe kavuga gati bati ne voyez-vous pas, monsieur le ministre, quand commençant par les présidentielles, il y a grand risque d'influencer le reste des élections, quitte à ce que les mêmes élus soient du camp du président. Très triche tout type, pas nécessairement, puisque d'autres scrutins prévus sont au vote pour une liste et non pour un candidat. Il est important que le pays soit doté au préalable de l'institution suprême pour assurer la stabilité du pays. Au demeurant, il s'agit d'un choix politique judicieux très important. Avyukuri nta vide juridique twavuzemo ariko nayo nyene burya c'est un débat de juriste mugabo hajya tuvyinjiyemo vide juridique usanga yoshoboka nitwabijamo cyane usanga yoshoboka bisifire ko inkozi z'ikibi nkaho yazabishaka zasasina chef de l'État qu'est-ce que vous voulez none twatwinjiye he ariko rero so débat nikenewe no munsi turavye ivyagiye bishikirizwa twebwe ico twahagarara ko ni la stabilité du pays il est incarné par le chef de l'État c'est Barundi le chef suprême c'est urugo aramutswe urugo rwose bafise ururabutswa urugo ari rwo rwose urugo rw'igorofa cyangwa urugo rukoze mu byo rwatswe n'ivyondo cyangwa urugo rw'ibihunda hariho rurimo serugo kandi hajya aniwe yengarana la stabilité n'ubusugane mu rugo ubu rero twavuga tuti by'ukuri ubanza gutora mugabo no munsi ivyumviro byatanzwe bitandukanye n'abantu batandukanye ni uko pour gagner du temps et des moyens les élections ziba by'ukuri byumvikana ko realite batora umugambwe kuvuga élections z'umukuru w'igihugu z'abashinga amateka n'aba conseil communaux zoja hamwe personnellement je ne trouve aucun inconvénient du moment que twebwe ico twarondera ari uko umukuru w'igihugu ubwa mbere ntubazo bari mu bato azatorewe imwe n'abandi stabilité turondera by'ukuri twebwe l'objectif iba si kibazo coroshe kandi uko yiyumvira ko byaba byoroshe atiyosubiza umwendepanda yinjiyemo neza akiyumvira aya matora dufise no munsi ku by'abandepanda nibaza yuko techniquement bitokoroha uno munsi ibiteko dufise bivuga ko umwendepanda yitoza kubatwe kiyi nabwo uzobugiye kwitoza kugira ngo uwo mushinga amateka mu ntara kanaka nta liste uzofise ya nta liste ari ugenda wenyine none uzonuma purement logique bati de toutes les façons abantu minoritaire umugambi ufise abantu minoritaire muri assemblée ofisi ivyumviro biri proche des indépendants gusumvya ivyo umugambi watsinze amatora ati reka rero basi muramurambirasi n'umuntu yagize affaire score mugabo ari asanzwe ari muri assemblée ni uko nyene tuvyumvira je pense qu'on ne peut pas trouver mieux franchement je pense yuko nawe nyine ashobora kubitahura muri ubwo buryo kiretse avuze ati aya majwi ni bayahereza umugambi watsinze amatora mugabo abahinga biyumvire kuri iyi code siko babisanze babonye ko bitogenda twiyumvira yuko ingingo nziza yo ari uko kuba gusa procès verbal itabaye signé dashobora kuvalida les élections kuko burya les élections mwabivuze mu bibazo mwashikirije si ikintu cyo gufyinako imagine uburyo bitwara imagine la mobilisation mu gihugu ibaye ku matora imagine vraiment finalement donc l'objectif des élections gushiraho inzego wo motifu yuko kumbura mu observateur mwavuze abazi nyene baba bameze yana qui sont partis des cas bamwe baravuga bati umuntu uzeye le président du bureau de vote yarirukanye mu observateur ubundi ati hariho twafashe yandika ibintu bitaroranye hari umusozi awusubiza ubundi ce sont des cas zishoboka
mugabo izo ntizibera ubusa yaba uwo yirukanywe hari igituma yirukanywe yaba uwo ariko anyuranye umutumba n'ubundi hari igituma yabikora kubura yatumwe kugira yonone amatora kugira amatora ntabe erega abantu bose ntibashaka amatora abantu bose kubisaba tagatifu kuba no mandateri ibituma bishobora gushika ntasinye ni byinshi ashaka ko yagiye kunywa kaburegwa ntanaje no kuraba ingene bigenda wa mutumwe wanamwizigiye uri mukuru mugamuka murungika mugabe ivyo bamutumye ugasanga ivyo yagiye gukora yigiriye mu bindi ndazi nabo bageje neza pasini est-ce que vraiment ça vaut la peine ko amatora aba invalide non iyo ico kibazo muri ico gihe mushobora kuti hazo cabiki la CENI ariyo organe technique ijejwe gutunganya amatora ngaha baravuga yuko le procès verbal yuzuzwa igahabwa inzego zitandukanye ni mu bisono muri article nyene la CENI arose le procès verbal izoheza icimenya icikoresha namba haba désirégulalité kumbure kurindwe canke hariho ibihano bijanye na irregularité runaka biriganye nyuma muri ikode mu gihe dufasha ko kampani kugwa mu mizi ibiri kuko namba ari umugambo utezwa kwigisha puisque mwabivuze muti je nabonye nyene kampani kogwa ko naje narayikoze umugambo ndukamo nabonye nyene ikogwa nyene abantu bashobora kugabura akazi bati mwebwe muzokora ku mutumbi wanyu namwe ku mutumbi wanyu umunsi munaka ni kampani yo kuri zone kukurikira ni kampani yo ku commune kukurikira tuzohurira ku province kukurikira ni nationale kukurikira tuzohuriramo ivyo nibishoboka kubwanje no vuga nti byose ni question d'organisation birakunda muri zo bizibiri ariko naho nyene comme le législateur ordinaire c'est l'Assemblée nationale mu gihe muvuga mutize kwiye mukazongereza sindabihagarara ko cyane ariko gusaje atire votre attention yuko akampanye c'est de l'argent haba ku gihugu cyane cyane no ku mufuko wa mwebwe mugira kampanye reka mbere kuri kinyene mu by'ukuri abantu muri mu migambo il faut faire attention hamwe byo babiruko nyakubahwa premier vice president bivuga ahubwo harosubira mu mugambwe mbega hano bose birayi abantu bogenda bakiyumvikanira aba independent mu ntara bakaza ari nka 15 mu ntara bati turondera 40 kwijana kugira twinjire mu nama nshinga amateka baza ko bigoye no kuvuga we nibaza ukaronka atatu turi 15 undane undatanu duteranije tuzoba kuri 60 tuje twinjira mu nama nshinga amateka nta mugambo usubira kugakanga hanyuma l'esprit de la constitution si yo gufavoriza aba independent binjira mu nama nshinga amateka ndabaraki eka l'esprit de la constitution niyo guha agaciro imigambwe nous sommes dans une démocratie pluraliste ishingiye ku migambwe myinshi aho ndabwiza ukuri aha rero uko ariko arabivugana ukuri sivyo bavuze ngo abitoza aha babivuze abitoza bafatiye kubazo abitoza on suppose ko mu ntara zitandukanye intara zo mu independent kure niri ubundi nindi iri mu bundi hanyuma n'aba independent babavugiye rimwe icyarimwe mugize amakenga muri abashinga amateka barafite uburenganzira bwo kubaza la Cour constitutionnelle icyo ivuga ko ingingo ariko nibaza ko bazabwira ibintu babari ukuri ukubiri rero ariko nshima yuko avyumva ati namba uko biri 40 asabwa umwe ati nta kundi vyogenda nuko rero asabwa umwe bikujya rero vyogenda kuri nta nyifumire ishoboka mukagira amakenga murashobora kwitunganya mu kwinjira ibitigiri bisabwa mukabaza la Cour constitutionnelle hanyuma ikibazo cha honorable Vena ati none umuntu aronka kopi kuri nivo yiyi je warantu honorable Vena vyukuri Bernard honorable Bernard antunge ikibazo ciwe nenasezerana kirangora gutegera none icobuza umuntu ko procès verbal n'igiki iyi iravuga n'vy'ukuri ko procès verbal ayironga ari ngaho ya participer muri observation des élections procès verbal yakozwe ni hali itegeko riratekanya ko ayironga namba ari mu makominali ari ngaho ari kwabera ari kuri bureau de vote kuri bureau de vote abo APV ayahabwa ubundi kuri bureau de vote ayahabwa namba bagiye ku rwego rwa commune hari les observateurs
aho nyene baharuriye guteranya avuye mu mabiro de vote atandukanye harakorwa AMPV les observateurs baharungitswe barayihabwa iyo ngorane ntayo mwumva kandi amusabe abitegere kugira vyumva que à tous les niveaux hari les observateurs hakorerwa les opérations de vote le procès verbal ikozwe ayihabwa murakoze cyane icyiza rero jewe sembone blavi nuko habaye ahantu kudahuza ikibazo mu kuraba ukuri tugasiguranira mugabo n'icyo tutangura kwigana ba mwana tutangura kuvuga ngo wije yose ngo darafitiye izobeko wenda darafitiye izobera kuriya sezerano n'abatumva turiko turakora gutya birashobora kuba tubabanye muri comportement négatif les uns envers les autres kandi ntacyo tutu niyo consideration cyataka kwa rapport à ce point. mu nyuma y'impari zitari nke z'abashingamateka igihe cy'isaha 2 zirenga zo mu ijoro ryahavuye ritorwa n'abashingamateka 105 batatu bakaba ari bo barihakanye.